haraherutse kurekugwa abafungwa barimwo bagenzi bacu, harimwo kandi n'abagirijwe ivyaha atari yororo nko gutembagaza ubutegetsi no kugerageza kugandagura umukuru w'igihugu. Aha novuga General de Police Arangiyome Bunyoni na Colonel Michel Kazungu. Mbiga abo batezuriwe kubera iki? Namba batezuriwe ku mvo z'amagara, abandi nka muganga Christophe Sahabo na Christian Butoyi avuga ko agwaye mu mutwe akaba yagirijwe kugandagura ababikira b'abataliyano, abo nabo ivyabo bizogenda gute? Kibajije nde? Umuvugizi wa sentare ntahinyuzwa. Tukiri kuri ivyo bijanye n'ubwicanyi bw'ababikira, ko mu Butaliyano buguruye dosiye bagafata n'uwitwa Guillaume Harushimana, muri ko mukorana gute kugira ukuri kumenyekane kuri ubwo bwicanyi bwabereye ku butaka bw'u Burundi? Ngo nk'impunzi z'abarundi bari Induta bobo ngo bavuga yuko ngo muri kino gihe barara barakubitwa mbere ngo n'amasasu akavuga mu ijoro. Muramaze kubimenya navyo? Ko nagira ndamubarire yuko yaciye avuga ngo mbega Dr Sahabo na Christian Butoyi bobo ntibotaha. Nagira ndamuremeshe, nibere ndakuremesheje kubera kurekura abanyororo n'umugambi ubushikiriza amanza bumaze mu igihe kinini, bumaze igihe kinini barekura abantu mu mabohero atandukanye. Abo wambwiye ngira ngo nabuzi kubera ibubanza bararekuye, ibujumbura bararekura, mu ibohero ry'Igitega bararekura, imuyinga bararekura, mu gihugu cyose baguma barekura. Rero ntibarekura ngo nuko umuntu avuze ngo iki kimeze gutya canke gutya, baratohoza bakaraba koko ababikwiye. Hari n'abarekuwe kubera ivyaha bagirizwa ari bitoyi, hari abarekuwe kubera bafunzwe bafise imyaka myinshi, hari abarekuwe kubera babisavye kubera imvo zitandukanye. Rero ndamuremesheje n'abayavuze ubushikiriza amanza nibwo abashikira bakabona koko ivyo bavuga nivyo, nta kabuza bazobarekura kugira nabo batezurirwe, na cane cane yuko uye ubushikiriza amanza ico buriko burakora ari ukurekura abashobora gutaha kugira ngo batezurira amabohero afise ibiharuro vyinshi. Yaciye sinzi ko nobandanya ku kibazo yabajije, yaciye avuga ati kukijanye ni dossier yo kugandagura ababikira bo mu Kamenge, hariho uitwa Guillaume aheruka gufatirwa mu Butaliyano. Ati mbega uno munsi ubutungane bw'u Burundi buriteguriye gukorana n'ubutungane bw'Ubutaliyano. Mu migenderanire hariko ukuntu ubutungane bukorana mu gihugu ikicanke kiri igihugu c'u Burundi n'ikindi gihugu haba harimwo idosiye nk'iyi yavuze. Rero amategeko arakurikizwa, amaze gukurikizwa nta kabuza. Mu gihugu c'u Burundi nta kudahana ivyaha kirimwo, iyo icaha kigaragaye kiratohozwa hama kigahanwa. Rero bazoca baraba uko izo manza zitohozwa hama zikaburanishwa, hama leta y'Ubutaliyano icivugana n'u Burundi kugira ngo ijya dosiye ibandanye. Murakoze. Leta ya Tanzania yarafashe ingingo yo kugara amakambi y'impunzi z'abarundi zigategereza gutahuka hatarenze impera z'ukwezi kwa gatatu, izindi nazo impera y'ukwezi kwa ruheshi. Mbega leta ya Tanzania mwumvikanye iki? Mukibajije nde? Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano. Hoba harabaye inama y'ayo mareta abiri kugira ngo abo barundi ntibahave birukanwa ku nguvu? Ico kiringo ni carenga, bizoca bigenda gute? Mu kwezi kwa 11 ku mwaka uheze ku magenekerezo ya 2026 gushika ku 2028 harabaye inama y'inyabutatu yabereye i Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania. Iyo nama yahuza abegwa n'izo mpunzi aribo igihugu c'u Burundi, igihugu ca Tanzania n'ishirahamwe HCR rijejwe ivy'impunzi kw'isi yose. Muri iyo nama rero izo mpande zitatu zari zumvikanye gutahukana impunzi z'abarundi zishika ibihumbi 143 ziri mu ikambi zibiri, ikambi y'Induta
n'ikambi y'Inyarugusu bumvikana yuko bazoba batahukanywe mu Burundi bose kugira ngo ikambi y'Induta ibe yugawe itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu, hanyuma ikambi y'Inyarugusu nayo ibe yugawe itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu kuza. Rero bari bumvikanye yuko kundwi bazoza mu Burundi turakira impunzi zishika ku bihumbi 3. Ariko rero siko vyavuye bigenda, bahavuye batangura kuturungikira ahubwo impunzi zishika ibihumbi 9 kundwi ku buryo kuva muri uno mwaka ugitangura gushika uyu munsi turiko turavugana tumaze kwakira impunzi zirenga ibihumbi 60. Ariko murumva yuko dufatiye kuri irya biharuro twavuze by'abariyo, murumva yuko bidakunda yuko ivyo biringo batanze, ayo mezi batanze zoba zamaze guheza kurungikwa ngaha mu Burundi. Ari naco gitumeje ubundi tariki 18 z'uku kwezi kwa Ntwarante habaye indi nama yabereye i Nairobi bizo mpande mu gihugu ca Kenya, izo mpande nyene zitatu, aho bumvikanye yuko bongerako ukwezi kumwe kuri ivyo biringo vyari vyatanzwe. No kuvuga ikambi y'Induta ikaba yugawe mu mpera z'ukwezi kwa kane, y'Inyarugusu nayo mu mpera z'ukwezi kw'indwi. Nuko rero urumva yuko bahavuye baturungikiriye ibitigiri vyinshi, twaravyakiriye rero uko dushoboye dufatikanije kandi n'iryo shira hamwe mpuzamakungu rijejwe ivy'impunzi, twarabakiriye ko n'abarundi twari kureka kubakira. Mbere intumbero ya leta ni yuko abarundi bose bahunze kino gihugu c'u Burundi batahuka bakagaruka mu gihugu cabo c'amavukiro. Uko bazoza kose tuzobakira kuko n'abacu bashikira iwabo, bashikira mu miryango yabo. Ntidushobora kuvuga ngo nditworeka kubakira ngo kubera bariko baza ari benshi, oya, kuko abazi ubu duca tubajana mu mihana y'iwabo. Imihana y'iwabo iracahari, bashikira mu miryango. Ntabwo dutera kamo n'uwo wese basigaye hanze yitwa impunzi, ico gitutsi cyo kwitwa impunzi kimuveko, ahunguke aze gufashanya n'abandi barundi kuba ku Burundi, hanyuma hanze hazosigara yo gusa umurundi yagiye ku zindi mvo mugabo atari imvo z'umutekano, imvo z'ubuhunzi. Mbe hamwe hogira umurundi avuga ati jewe sishaka guhunguka, umutima wanje nturatekana, amategeko avuga iki? Amategeko n'uburenganzira bwiwe, abahunguka gushika ubu bahunguka gushaka kwabo. Avuze ko adashaka guhunguka ntibashobora kumuhungura ku ngufu. Leta ya Tanzania none muravugana ku buryo atamurundi zorungika adashaka? Urumva ivyo vyose nakubwiye ni vyavuganiwe mu nama y'Inyabutatu. Ibiri mu ico gihugu ca Tanzania ikabamwo n'u Burundi, ariko ikabamwo n'ishira hamwe mpuzamakungu HCR rijejwe impunzi kw'isi, rinahagarariye n'amategeko agenga impunzi kw'isi yose. No kuvuga rero nta na kimwe gikorwa giciye inyuma y'amategeko. Murakoze cyane. Yamara tukiri ngaho nyene bacumva kino kibazo ko cabajijwe, harabacu barungika ubutumwa bavuga yuko ngo nk'impunzi z'abarundi bari Induta bobo ngo bavuga yuko ngo muri kino gihe barara barakubitwa, mbere ngo n'amasasu akavuga mu ijoro. Muramaze kubimenya navyo? Ivyo ntavyo turamenya ino mu bushikiranganje, ntaco twobivuga ko urumva nibibera mu kindi gihugu, ayo makuru ntaradushikira. Tukivuga ku byerekeye impunzi nyene, impunzi z'abakongomani bari mu Burundi ngo harabifuza yuko bosubira mu gihugu cabo, navyo mubona mumaze kubimenya canke mubona bishoboka? Birashoboka cyane. Twabivuze ibijanye n'impunzi. Impunzi gihe cyose ivugiye kwishaka gusubira mu gihugu cayo, duca ababijejwe baca bakorana. Abo babijejwe nabo nico gihugu kiba carabakiriye, ni igihugu baje bavamwo, n'ishyirahamwe mpuzamakungu HCR baca bakorana bakarabira hamwe ico cifuzo yuko gishoboka n'ukungene ico shobora kuja mu ngiro. Rero bavyifuza gusubira mu gihugu cabo nta kibazo na kimwe, kuko n'ubundi igihugu cabo ni kiriya, ino bahaje kubera ibibazo vy'umutekano vyari vyabateye.